Icete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 4 turasoma umurongo wa 15 wonyene. Icete cya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 15. Haravuga ngo ibyo ubishire kumwete uvyamemwo kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose. Ndasubiramwo, ibyo ubishire kumwete uvyamemwo kugira ngo kuja imbere yawe kubonekere bose. Imana ibahezagire cyane. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Ndabifurije umwaka mwiza. Umwaka mwiza mwese. Umwaka wo gutera imbere, umwaka wo kuja imbere kuri twese abakuze n'abato. Haleluya, haleluya. Umwaka wo kuja imbere mu buryo bwose. Haleluya. Ndagomba ngo dusangire aya majambo. Ijambo rivuga ngo kuja imbere kwawe kuzobonekera bose. Iterambere ryawe rigiye kubonekera bose. Kuja imbere kwawe kuzobonekera bose. Kuzobonekera bose. Urazi igituma bitegerezwa kubonekera bose? Bitegerezwa kubonekera bose kuko bugiterambere ntirihishwa. Iterambere ntirihishwa. Umuntu yateye imbere ntibinyegezwa naho byogenda gute, nibihishwa. Burya umuntu ateye imbere ameze nk'igisagara cyubatswe ku mpinga z'imisozi, nico kidashobora guhishwa. Uwurenganye wese aratereza amaso akabona ico gisagara, mbere akakivuga ko, akavuga uko abona cyubatswe. Rero umuntu ateye imbere ameze nk'igisagara cyubatswe ku mpinga z'imisozi, nibishobora guhishwa uko vyogenda kose. Rero ni umwaka wacu wo gutera imbere, tutarinze kurondora ivyo tuzocamwo. Kuko iterambere ntirisiganwa no gutegwa, ntirisiganwa n'ishari, ntirisiganwa n'ibibazo n'ingorane. Ivyo reka ndabireke, ariko reka ndakubwire gusa yuko ugiye gutera imbere kandi bitazonyegezwa. Nibizonyegezwa, bizoserukira bose, bizobonwa na bose. Abansi bazobibona, abakunzi bazobibona, ababanyi bawe bazobibona, abo mwigana bazobibona, abo mukorana bazobibona, inshuti zawe zizobibona. Kubera kuja imbere yawe kugiye kubonekera bose. Haleluya, 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 haleluya. Bigiye kubonekera bose. Bigiye kubonekera bose. Urazi igituma bigiye kubonekera bose? None ko n'izina rizohinduka. N'izina rizohinduka. Burya iyo umuntu ateye imbere izina rirahinduka, akitwa izina rijanye na ryaterambere yagezeko. Iterambere riraguhindura izina, wovyanka wovyemera riraguhindura izina. Hari igihe ibikorwa baguhaye babiguha ku izina kanaka, ibikorwa biguteza imbere, bakabiguha nk'abajya baha amadekre bakayabaha ku izina kanaka, izina rigaca rihinduka. Muramaze kumva batowe n'abanyagihugu baca bitwa ba honorable, izina rica rihinduka. Erega abateye imbere agiye ahantu aserukira abanyagihugu agaca yitwa izina rijanye n'iryo terambere agezemwo. Kandi rero aba honorable barahiri. Urazi ko hari abantu bitwa amazina adahera? Hari abantu bitwa amazina adahera. Uzahumva n'uyu munsi ngo honorable, yabiherutse haheze imyaka 5 ngo honorable. Kubera iki? Kubera yarateye imbere. Hari umunsi yateye imbere kandi iryo terambere nirihera. Haleluya, haleluya. Rero uyu mugabo yitwa Aburahamu jewe naciye ndamwiga ko, murabona ari mu gitabo cy'Itanguriro aho twahereye gusoma. Kandi bavuze ngo n'umwaka wo gutera imbere, jewe naravyakiriye
bavuga rimwe numva kabiri. Ndisengera kugira ngo nanje nzotera imbere, kandi ndisengera kugira ngo nanje iryo terambere rize ribonekere bose. Haleluya. Kuko iterambere ntirinyegezwa naho vyogenda gute. Rero nibitagaragarira bose, abantu urumva ntuze wiyemere ngo wagize iterambere, ni watera imbere bizobonekera bose. Hanyuma rero uyu mugabo Aburahamu ndavuga ngo rero ko ngiye gusoma Bibiliya muri uyu mwaka, ndasavye umwaka ko batubwiye ko ari uwo gutera imbere, ndakwinginze rero uzumfashe muri no Bibiliya ivyo mfasha byose gutera imbere, nze ndabimiragure ndabigenderemwo nshobore gutera imbere. Hanyuma uzunyereke n'abantu bateye imbere kugira ngo nshobore kubigirako, abantu babayeho ubuzima bwabo bugatera imbere nshobore kubigirako. Hanyuma rero jewe ntangura kwigira kuri uyu mugabo yitwa Aburahamu. Aburahamu Imana yaramuhamagaye, iramuhamagara. Ikintu cya mbere igituma abantu bategereza kubona ko wateye imbere, kuko uteye imbere ntuguma hahandi waruri, uteye imbere ntuguma hamwe waruri. Oya, urahava, hari intambuko utera, urahava ukaja handi. Uteye imbere hari ivyo uvamwo, hari aho ubuvuye naho ubugiye. Uteye imbere hari abo mutandukana nukuri, kandi usanga vyabaye vy'ukuri nuko abantu bakunda guca bavuga ngo ujya muntu arishima. Ariko uteye imbere hari igihe bigutandukanya n'abandi, hari iterambere rigutandukanya n'abandi, kandi hari igihe biba bikenewe y'ugutandukana n'abandi. Igituma iterambere rya Aburahamu ritari kureka kuboneka, ubwa mbere yavuye mu muryango iwabo, babona yagiye, ava mu muryango iwabo, ava mu gihugu c'iwabo, ava mu nzu yase, arahaguruka aragenda. Amaze kugenda barabonye taragiye. Ivyo ari byo byose abantu bagumye bakurikiza ijisho, bagumye barondeza Aburahamu yagiye he, Aburahamu vyagenze gute. Icambere kitari gutuma batabona ko yateye imbere, yavuye mu biwabo, yaravuye mu biwabo aragenda mu gihugu, mu nzu, mu muryango aragenda. Rero uteye imbere nagira ndakubwire ngo hari ivyo utegerezwa gutandukana navyo. Ikintu cya mbere Aburahamu yatandukanye na se na nyina n'ab'inzu y'iwabo bose. Mbere aratera intambuko agera kure, ava no mu gihugu c'iwabo. Haleluya, haleluya. Uteye imbere hari abo mutandukana. Mbere nagira ndagusabe muri uyu mwaka w'iterambere hari ivyo utegerezwa gutandukana navyo. Hari abantu utegereza gutandukana nabo, hari abantu mugumanye utazotera imbere, hari abantu mugumanye bazokuzibira mu iterambere ryawe. Imana yarabona yuko Aburahamu akaguma mu nzu yase irimwo vya bigirwamana, akaguma mu nzu yase muri vya bindi yaramenyereye, iterambere rizoba kure yiwe. Nico gituma yaciye imutandukanya n'ab'inzu yase, nabo mu gihugu iwabo, nabo mu muryango iwabo, aragenda aja kure. Imana yari imufitiye umugambi wo kumuteza imbere. Haleluya. Na wewe muri uyu mwaka wo gutera imbere ndangira ndagusabe, gira imigabo yo gutandukana n'ivyo mukwiye gutandukana. Hariho abantu mudakwiye kugumana. Erega Aburahamu amaze kuva mu gihugu iwabo yarajanye na Loti, barajana na Loti. Bamaze kujana na Loti barabaho, ariko nagira ndababwire ngo barajanye, ariko hari ahantu Imana itamushikanye ataratandukana na Loti. Kubera Imana yari yamuhamagaye wenyene, imuhamagara wenyene, ntibari kumwe na Loti. Ariko hageze ko agenda, ujya muhungu wabo nyene acarakurikira, barajana na waramureka. Kumbure yabona ari bisanzwe, kumbure yavuga ngo tuzojana mu rugendo, amperekeze mu rugendo, kumbure azomfasha mu rugendo. Namenye yuko Imana yamuhamagaye ngo imuteze imbere ku gatwe kiwe. Imana yamuhamagaye imufise ku mugambi ku gatwe kiwe. Nagira ndababwire ngo usomye muri kino gice, muri iki gice cha 13 ku murongo wa 14, haravuga ijambo litangura ku murongo wa 14 ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, uhora habarira Aburahamu ati, unamura amaso yawe uhere aho nyene uhagaze, witegereze mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero, iki gihugu cyose. Urumva amaze gutandukana na Loti,
amaze gutandukana na Loti. Urumva baja yavuye mu gihugu mugabo hari abandi yikurikije, ariko amaze gutandukana na Loti Imana yongera kumusezeranira. Rero Imana imuhumura amaso, arabona. Imana imwereka ibimenyetso byerekana yuko agiye gutera imbere, ari uko abanje gutandukana na Loti. Na wewe raba uri kugendana nande uyu mwaka w'iterambere, nupfe uwo mugendanye uyu mwaka w'iterambere, nupfe uwo wikurikije. Niwitandukanye senga Imana yo mwijuru iguhumura amaso, ikwereke nimba uwo muntu muri kumwe ari uwo mukwiye kujana, nimba abo bagenzi mugendana ari abo mukwiye kujana. Kandi ikindi naco, uretse abantu hari n'ibintu witandukanya. Erega avuye mu nzu ya se hari ibintu by'iwabo bari bitandukanije, avuye mu gihugu cy'iwabo hari ibintu byo mu gihugu iwabo, imigenzo n'ibindi nyene byinshi. Kumbure hariyo n'ivyaha yari yitandukanije navyo. Witandukanye n'icyaha kugira ngo Imana ikudoze. Witandukanye n'ivy'iwanyu. Twebwe bugiyo dukijijwe tuba dushizwe ku ruhande, turatura abantu bashizwe ku ruhande. Nubandanye gukwegana na bya bindi, na ya migenzo, na bya bindi by'iwanyu, oya tandukana navyo. Ko twakijijwe, tandukana n'ivyo vyaha twahozemwo kera. Haleluya. Tandukana n'ivyaha kugira Imana iguteza imbere. Kandi ni watandukana navyo nta kabuza abantu bazobimenya. Abambere bazobimenya nabo mwahora mubikorana, abandi bazobimenya nabahora bakubona uri kurakora ivyo vyaha. Bazomenya ngo nukuri uyu muntu yagiye mu bindi, arateye intambuka agiye mu rundi rwego, bazomenyekana. Rero ikintu cya mbere cyo gituma ibintu bimenyekana nukuvaho wahora, nukuvaho wahora ugatera iyindi ntambuko ukaja mu bindi. Haleluya. Ikigira kabiri ni kimwe ntanguye kuvuga, kuko urahinduka izina. Abantu barabimenya kuko izina rirahinduka hemwe. Umuntu ateye imbere mu ruvyaro ava ku izina ryiwe ugasanga yitwa mama naka, papa naka. Erega iryo n'iterambere, erega kwibaruka n'iterambere. Erega mu iterambere rya Aburahamu n'ukuvyara vyarimwo mbere niho vyari bishingiye cyane. Iyindi migisha yose yagiye iraza, ariko iterambere rya mbere kwari n'ukuvyara. Haleluya. Ariko imbere yuko yibaruka Imana yari yamuteje imbere mu bintu bigaragara, mu butunzi Imana yari yamuteje imbere. Izina rirahinduka. Usomye mu gice cya 17 niho Imana yamuhinduye izina kuri uyu murongo wa 5. Imana iramubwira ngo kandi ntuzosubira kwitwa Aburahamu, burya ko ndagukunda ko ibintu ndabihinduye iwawe, burya ko ndaguteje imbere. Ntuzosubira kwitwa Aburahamu, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga. Rya zina rijanye n'iterambere, iryo zina ryari rijanye n'iterambere. Aburahamu, kuko ndakugize sekuruza w'amahanga. Haleluya. Ryari izina rijanye n'ivy'Imana igiye kumukorera, ryari izina rijanye n'ivyiza agiye kubamwo. Uzoba sekuruza w'amahanga. Kubw'ivyo rero nuciswe Aburahamu, ariko wiswe Aburahamu. Usomye hepfo naho ku murongo wa 15 naho nyene haravuga ngo Imana ibarira Aburahamu ati, Sarayi umugore wawe ntuzosubire kumwita Sarayi, ariko uzomwite Sara. Umurongo wa 16 nzomuha umugisha, nteko ndaguhe n'umwana kuri we. Haleluya. Egome nzomuha umugisha. Arabishimangira, ndamuhinduye izina rijanye n'umugisha. Egome nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga. Abami b'ubwoko bwinshi bazokomoka kuri we. Ntuzusubire kumwita Sarayi, byahindutse azokwitwa Sara, kuko azoba inakuruza w'amahanga, inakuruza w'ubwoko bwinshi. Abami b'ubwoko bwinshi ngo bazokomoka kuri we. Ibintu birahinduka, amazina arahinduka. Haleluya. Amazina ajyanye n'umugisha. Nta bantu murumva bitwa amazina ajyanye n'umugisha. Haleluya. N'amazina arahinduka. Nico gituma abantu batobiyobegwa, bizobonekera abantu bose. Erega bibabonekeye nibo bazona guhamagara n'iryo zina.
nibo bazoguhamagara n'iryo zina rishasha rijanye n'umugisha. Nico gituma bizobonekera bose bokwanka bokwemera bazokwisanga bakwisi iryo zina, bazosanga baguhamagaye muri iryo zina, bazosanga barimenyereye. Ubwa mbere bizokwanka ariko mu nyuma bazorimenyera, kuko bazoba bari oblige, kuko Imana yaguhezagiye nawe ukuvuma, Imana yaguteje imbere nawe ugusubiza inyuma, bazosanga bategerezwa kuri kwita. Mwari muzi ko hari abantu banka kwita izina umuntu nyene kubera babona ari izina ry'umugisha? Mwari mubizi? Ni kubera riba ari izina ry'umugisha, abantu kubera bakwanka, kubera batabinezererewe bakanka kuri kwita. Aburahamu byarafashe gushikana n'uyu munsi turacyavuga ngo Aburahamu. Sara byarafashe na n'uyu munsi tunyokuruza wacu ni Sara. Si jewe ndi nyokuruza wanyu ntimuzosubire kubimbwira ngo nyokuru. Jewe nyokuruza wanje ni Sara. Haleluya. Nyokuruza wacu ni Sara, na sokuruza wacu ni Aburahamu. Amazina yarafashe. Haleluya. Amazina yarafashe. Amazina yarafashe. Hariho abantu kumbure batari bakunze kuyabita, ariko yemwe bahavuye bayabita kuko yarafashe. Imana ibifatishije birafata. Imana iguteje imbere birafata. Kimwe gusa iterambere ryawe icoma rikaba mu Imana. Icoma rikaba mu Imana. Ndakurahiye abantu bazovyemera, bazovyemera nyene uko nyene, bazovyemera. Haleluya. Ikigira gatatu, kuja imbere kwawe kuzobonekera bose, kuko ivyo utunze bizoba bigaragara. Ivyo utunze bizoba bigaragara. Ivyo utunze ibintu, erega kuja imbere kujana n'ibintu. Mwari muzi ko kuja imbere kujana n'ibintu? Hemwe turi kumwe. Kuja imbere kujana n'ibintu. Naho haba kuja imbere mu buryo bw'imwemu, kurajana n'ibintu. Erega kuja imbere mu buryo bw'imwemu gukwega ibintu. Kuja imbere gukwega ibintu. Nagira ndababwire ngo neza na neza niwaza ngaho udushingira intaye ko wateye imbere, uzoza utwereka kandi utubwira ibintu. Nibinyegezwa. Umuntu ateye imbere mu buryo bw'imwemu bigaragarira bose. Biragaragara bakabona yuko yavuye aho yahora mu buryo bw'imwemu yaduze ku rundi rugezo, cyangwa ariko arakoreshwa ibyo atahora akoreshwa. Ibintu biragaragaza iterambere ryawe kandi ibintu ntibinyegezwa. Inka za Aburahamu nta kuntu zari kunyegezwa. Inka za Aburahamu ntibyakunda ko zinyegezwa. Ubutunzi yarafise ntibwanyegezwa. Abantu yarafise mu rugiwe abashumba ntibyanyegezwa. Usomye ngaha mu gice cya 24 ku murongo wa 34 haravuga ngo ati jewe ndi umukozi wa Aburahamu. Uyu yari wa mukozi nyene wa Aburahamu. Aburahamu yatuma gusabira umugeni umuhungu wiwe Isaka. Ku 34 raravuga ngo jewe ndi umukozi wa Aburahamu, kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi, ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku, amasho, ifeza, izahabu, abashumbakazi, ingamiya n'indogoba. Haleluya. Ibintu byaragaragara. Arababwira ati jewe ubwanje ndicabona yuko Aburahamu ari umugabo yateye imbere. Jewe ndicabona kuko yatanguye kwivuga ngo ndi umukozi wiwe. Bisigura ngo uwateye imbere aragira n'abakozi basha. Hemwe uwateye imbere nasubira kwikorera, ntasubira gucumukura, aragira n'abakozi apana umwe benshi. Erega nicyo cyerekana bateye imbere. Uratunga 3 4 5 nze ndabicubaha. Abakozi benshi n'ababateye imbere. Oya nibyo cyangwa sibyo? Abateye imbere ni muca mugwiza abakozi. Sibyo gahemwe? Abateye imbere muca ikivyerekana n'abakozi. Kandi hariho ibintu udashobora eregera iterambere rya Aburahamu ryari rikeneye abakozi. Ryari rikeneye abaragira, ryari rikeneye abakuka, ryari rikeneye abarima, ryari rikeneye abakama, ryari rikeneye. Nukuvuga ngo abakozi uteye imbere urumva nyene bitegerezwa kuko nyene nibihishwa. Abakozi baragaragara.
uyu mukozi rero wa Aburahamu mu kugira ngo avuge neza sebuja icari aratangura aravuga ati jewe ubwanje uwo mugabo yantumye yitwa Aburahamu ndi umukozi wiwe. Sivyo gusa, uyo databuja mwumva Imana yaramuhaye umugisha mwinshi ahinduka uhambaye. Haleluya! Iterambere rizoduhindura abahambaye. Haleluya! Ere gutera imbere uhinduka uhambaye. Haleluya! Uteye imbere uhinduka uhambaye. Na Aburahamu kubw'umugisha Imana yamuhaye, kubwo kumushira imbere, kumushira hejuru, kumuteza imbere, yahindutse uhambaye. Ancarongera ko ngo kandi yamuhaye suguhambara gusa, atakimuhambaje, suguhambara gusa, yamuhaye n'imikuku, imuha amasho, imuha amafeza, amazahabu, abantu, abashumba n'abashumbakazi, ingamiya, imikuku, ibintu byose arabidondagura kugira ngo yerekane yuko uyu mugabo yamutumye gusaba umugeni yateye imbere. Kandi kwari no kugira ngo kameme umugeni bamutange vyihuta. Erega abantu shabateye imbere baronka abageni bitagoranye. Abidondaguye erega ryari iterabwoba, kandi aho rero Rebeka yarumva ariko arabidondagura ngo Imana yamuhaye umugisha arakomeye, Imana yamuhaye imikuku, amasho, abashumba n'abashumbakazi. Aho Rebeka aravyumva, aho musaza we aravyumva, abavyeyi biwe baravyumva. Hanyuma na wa muhungu yarongeye kwa kantu hepfo ku murongo wa 36, kandi na Sara muka databuja yavyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yaraze ivyiwe vyose. Muyandi majambo, n'uyu muhungu nje gusabira umugeni niwe samuragwa. Ubu butunzi bwose mwumva ndondaguye bwase niwe samuragwa wavyo. Haleluya! Muyandi majambo, kubera yari umwana uwateye imbere, nawe yacatera imbere. Nukuri birajana. Icoma Imana ikanteza imbere n'abana banje bagatera imbere, n'uruvyaro bica bijanirana ruratera imbere. Acha basamuragwa wavyo arabidondagura, amaze kubidondagura yo hama musaza wa Rebeka turatevye, uratebeje baciye bamumuha bitagoranye, kubera bari bumvise ko ari umugabo yateye imbere, ko azogira sebukwe Imana yateje imbere. Baca baramumuha bitagoranye, baca baramumuha niko baca baravyemera. Aca baha rero uruvugano, aca baha yari yaje yitwaje, nivyo yari yagiye yitwaje byaragaragaza yuko wamutumye ari wateye imbere. Yari yagiye yitwaje amazahabu, utugenegene two kwambara ku maboko, yari yamaze kumuha impuzu zo guha nyina wiwe, umusaza we, byose arabaha kuko yari yatumwe n'uteye imbere. Umugeni baca baramumuha. Rero n'ibintu abantu abagukikuje, noneho Imana iguhaye ibintu iguhana n'ababirya, ego niko biri, iguhaye ibintu iguhana n'abantu. Mugabo icoma Imana ikaduha abantu bazima, kuko abatarabaje kurya gusa, batarabaje kubirya gusa, batabishimira n'Imana canke ngo baguhezagire. Haleluya! Rero ikigaragaza igitotuma bibonekera bose, uzoronka ibintu bigaragara. Hariho abantu kuva mu ya tariki imwe gushika uyu munsi tariki 10 bashobora kuduza ibintu bigaragara, bakaduza bakavuga bati jewe ibi bintu nivyo Imana yampaye kuva itariki imwe, ibintu bigaragara. Imana iri kiranteza imbere, ikintu kigaragara. Nanjye ndafise ikintu kigaragara, Imana yaranteje imbere mu buryo butangaje. Kuva ijya tariki imwe narabonye Imana, nanjye biriko biraza. Rega na Aburahamu ntivyahuse biza, ntivyahuse biza byose ngo bibe byinshi rimwe, byagiye biragwira, bigenda biragwira. Nanjye rero byaratanguye, kandi hariho n'uwundi vyatanguye yodushingira intahe. Kandi icyo uzoronka cyose muri uyu mwaka uzumenye ngo ucakire nk'aho Imana iguteje imbere. Icyo kizohamagara ibindi, gihamagara ibindi. Nukuri uzotubera umwaka wo gutera imbere, kandi bizogaragarira abantu
bose. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko rero hari icyo usabwa, hari ibintu yamusabye kugira ngo azomuteze imbere neza bimworoheye. Hari icyo Imana yasabye Aburahamu aha nyene mu gice cya 17 kuri uyu murongo wa mbere. Hari ibyo Imana yamusabye, iramubwira ati ni jewe Mana ishobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Yaramusabye ngo uhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose. Icyo ni cya mbere yasabwe, kugendera imbere y'Uhoraho, kugendera imbere y'Uhoraho. Namye niyumvira itandukaniro kugendera imbere y'Uhoraho no kugendana n'Uhoraho. Kugendera imbere y'Uhoraho rero ndavyiyumvira ko usanga kugendera imbere y'Uhoraho abagushize imbere yawe harimwo byinshi byiza, ariko kandi ukanyerera na gato azoba kubona. Ugendere imbere yanje, mu yandi majambo uzi yuko uri imbere yanje, unyubaha, untinya, ukagendera imbere yanje. Mu yandi majambo hari icyo utinya, hari icyo utinya gukora, kandi ntiwokata ngo ukikamire hirya no hino. Ugendera imbere yanje, aramubwira ngo ugendere imbere yanje. Yashaka mu yandi majambo ngo azohore agendera imbere yiwe, agira icyo atinya, agira icyo yubaha. Haleluya. Wirinde, nta cyaha Aburahamu yari gukorera imbere y'Imana, nta cyaha yari gukorera imbere yiwe na gato, ntivyari gukunda. Ugendera imbere yanje, mu yandi majambo nzona kuzigama. Uri imbere y'Uhoraho arakuzigama guhoza kwijisho, inyonga ziwe zikugumako, urazigamwa, urazitirirwa. Yari assurance ahaye Aburahamu yo kuzigamwa, yo kurindwa, kubera yamubwiye ngo uzuhora ugendera imbere yanje. Mu yandi majambo ni wagendera imbere yanje nta kinogo uzoguhamwo, uzozigamwa. Ariko kandi ugakora icyaha nzoba ndakubona, ugakora icyaha ijisho ryanje rizoba riri kuri wewe. Uzugendera imbere yanje kandi utungane gose. Ikindi yamusabye gutungana, yamusabye gutungana rwose. Biradusaba gutungana kugira Imana iduteze imbere, kuko amaze kumubwira ibi ngo uzuhora ugendera imbere yanje kandi utungane rwose, yaciye amubwira ngo nanje rero ivyo ni wabikora, nanje ndagusezeraniye isezerano, nzokugwiza cyane, nzoguhagura cyane, nzoguteza imbere cyane. Ni wagendera imbere yanje ugatungana gose, nanje hari icyo nzokora. Bene data, nimuze tugendera imbere y'Uhoraho, tugendera imbere yiwe. Nitwagendera imbere yiwe tuzotinya arambona, nokikamira iburyo arambona, nokikamira ibubamfu arambona. Inyonga ziwe ziri kuri jewe, tuzotinya icyaha, hanyuma bidushoboze gutungana gose. Nitwatungana gose, yaciye amusezeranira isezerano, niwatungana gose azoguteza imbere nta kabuza. Rero hari icyo dusabwa muri uyu mwaka wo gutera imbere, tugendera imbere y'Uhoraho kandi dutungane gose. Aburahamu yaciye amubwira ngo ndagusezeraniye isezerano, nzokugwiza cyane, nzokugwiza cyane. Umurongo wa 4, raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 6, kandi nzoguha kurondoka cyane, nzotuma amahanga gukomokako n'abami bazokwandurukako. Niwagendera imbere yanje ugatungana. Uyu mwaka wo gutera imbere nukuri, nayo ndakubwire ngo uzovyumvisha amatwi bigume bivugwa. Nutagendera imbere y'Uhoraho, wigira imigabo yo kugendera imbere y'Uhoraho kandi utungane mu mutima, vyibwina mu mutima. Abana ivyo gutungana twiyorobeka, umuntu yigirisha nyene oya. Dutungane bivibwina mu mutima, dutungane kuva mu gatondo gushika ku mugoroba, dutungane kuva itariki imwe gushika 31. Imana izoduteza imbere, Imana izoduteza imbere, Imana izoduteza imbere. Yabikoreye Aburahamu, naho yagiye iri kumwe natwe. Ikigira kabiri usabwa, n'aya majambo twasomye muri iki cete Paulo yandikiye Timoteyo, yaramubwiye ikintu cya mbere usabwa. Aramubwira kuri uyu murongo wa
na kane aramubuza ngo ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe. Nico cya mbere yamubujije, ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, ntiwanjanjwe ku by'Imana yagushizemo. Kubera nagira ndakubwire ko icyo ni ikibanze, icyo kiri muri wewe ni ikibanze. Imana izoguhezagirira kuri icyo nyene yashize muri wewe. Rero ntiwanjanjwe. Uyu mwaka si uwo kwanjanjwa, uyu mwaka si uwo gufata minenegwe, uyu mwaka ni uwo kubihagararamwo neza. Ingabire iri muri wewe uyihagararamwo neza, Imana izofatira ngaho iguteza imbere. Aramubwira ati ntiwanjanjwe, ntiwanjanjwe. Ubugira kabiri ivyo Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ivyo rero ubishiremo umwete, tugira umwete mu bikogwa, muri iyi ngabire iri muri twebwe, mu kuyikoresha tugira umwete. Ibikogwa Imana yaduhamagariye tubishiremo umwete, hanyuma tuvyamemwo. Yaramubwiye ijambo rikomeye ngo tuvyamemwo, ubishire ku mwete uvyamemwo, ngo kugira kuja imbere yawe kuze kubonekere bose. Bizokunda ko dutera imbere ubwa mbere mu buryo bw'imwemu. Erega nico cibanze basha, kuja imbere mu buryo bw'imwemu nico cibanze. Ni umwaka wo gutera imbere mu buryo bw'imwemu, nutanjanjwa. Ni umwaka wo gutera imbere mu buryo bw'imwemu, ni wabigiramwo umwete. Ni umwaka wo gutera imbere mu buryo bw'imwemu, ni wavyamamwo, ugaca ugendera imbere y'Uhoraho kandi ugatungana gose. Uzoja imbere mu buryo bw'imwemu kandi bibonekere bose, bose bazobibona. Ivyo vy'imwemu rero murabizi ko ari ivyo bica bihamagara ivy'umubiri. Nituje gushira mwete mu nyongera ngo abariyo twiruka ko dushire ku mwete. Oya, dushire umwete mu vy'Imana. Imana tuyishira imbere, ivy'Imana tuvyitwararike, tuvyamemwo, tugira umwete, ntitwanjanjwe. Kuja imbere kwacu kuzobonekera bose. Ibi nivyo dusabwa, nivyo dusabwa muri uyu mwaka, kugira ngo kuja imbere kwacu kubonekere bose. Mbere n'ibibazo, kuko Satani aragwanya iterambere. Satani aragwanya iterambere cyane gose, cyane gose. Kugira ngo dushobore no kuzomunesha, birasaba yuko tugira umwete, birasaba yuko tuvyamamwo, birasaba yuko tugendera imbere y'Uhoraho. Nitwagendera imbere y'Uhoraho nukuri tuzonesha kuko Uhoraho inyonga ziwe zizoba ziri kuri twebwe. Niyaza kutugwanya azotugwanira, inyonga ziwe zizoba ziri kuri twebwe. Niyaza kudukatisha ngo tuve mu nzira, Uhoraho inyobozo yiwe izodusubiza mu nzira. Haleluya! Kubera inyonga ziwe zizoba ziri kuri twebwe. Rero ibi nivyo dusabwa kugira ngo tuze dutere imbere. Ikindi yamusavye kiri ku murongo wa 12, aramubwira ngo ntihagire uzokugayira ubusore bwawe. Mu yandi majambo, wirinde umugayo. Mu kubaho kwawe wirinde umugayo, kandi nusuzugurwa ari we wisuzuguje. Wirinde umugayo, wirinde umugayo. Aho rero kugira bikunde uze wiyubare mu vyo uvuga, niko yamubwiye. Uze wiyubare mu vyo uvuga, wiyubare mu ngeso zawe, wiyubare mu rukundo rwawe, wiyubare mu kwizera, wiyubare mu kugira umutima utanduye. Haleluya, haleluya. Uze wirinde ntihagire uzodusuzugura, adusuzuguriye ico turi, dusuzugurirwe mu murimo, dusange tugendana umugayo, dutemberana umugayo. Aramubwira ati oya, wari kuze wirinde. Mu yandi majambo, kugira ntube kumugayo, wiyubare mu vyo uvuga, wiyubare mu ngeso zawe. Nawe uzokugaya ingeso zawe zitunganye, nawe uzokugaya uvuga amajambo atonze, amajambo mazima. Nawe uzokugaya niwagira urukundo nyago, urukundo ruva ku Mana rukaba muri wewe. Nawe uzokugaya, nta muvumo uzokubako. Si ivyo gusa, niwagendera mu kwizera, nawe uzokugaya. Ubihagararemwo neza, uhagarare mu kwizera, kandi ugende ufise umutima utanduye. Ivyo nivyo Paulo yahanuye Timoteyo kugira ngo kuja imbere kwiwe kuzobonekere bose. Ibi nivyo yamusavye, ibi nivyo yamusavye. Wiyubare, ntugende uri kumugayo. Wiyubare, ntihagira abagusuzugura kubera uvuga nabi, kubera atakwizera ufise, kubera udakundana, kubera ingeso mbi.
kubera umutima wawe wandavuye. Wiyubare. Aramubwira kandi ngo ntuze wanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, ariko uyihagararemwo neza, uyikoreshe uri mu bugororotsi, ufise umutima utunganye. Aranamubwira ngo ubigiremo umwete. Umwete urakenewe kugira ngo dutere imbere. Umwete urakenewe. Wa muririmbyi ngo birondere ndabirondere, bidusaba umwete. Kuja imbere birasaba umwete, nubwo vy'ukuri yemeye kuduteza imbere, ariko biragusaba nawe uruhara rwawe. Biradusaba kugira umwete, biradusaba kuvyamamwo. Haleluya. Hari abantu batera imbere bararushe, barakoze ibikorwa vyinshi, ariko Imana ikagushigikira ugasanga uri kuratera imbere. Birasaba kugira umwete rero, kandi ukavyamamwo, ukabishira ku mutima. Kuja imbere kwawe kuzobonekera bose, nawe uzobizibira. N'ukwanka azobibona, nakubwiye. N'ukwanka azobona kuja imbere kwawe, nawe ubizibira, nawe uzobizibira. Ariko ivyo usabwa uravyumvise, gendera imbere y'Uhoraho kandi ugenda n'umutima utunganye. Ni wanjanjwe ku ngabire iri muri wewe. Aho ndiko ndabica mu ncamake kugira ngo ubifate ivyo dusabwa muri uyu mwaka kugira ngo tuze dutere imbere. Nudusanga ari we wizibiye gutera imbere kubera ubunebwe, kubera ingeso mbi, kubera kutitandukanya, nudusanga ari we wizibiye. Gendera imbere y'Uhoraho, ugira umutima utunganye. Ntiwanjanjwe kuko Imana yashize muri wewe. Hari ingabire Imana yagushizemwo, ntuyanjanjweko. Wirinde ntihagire ugusuzugura kubwo kwifata nabi mu ngeso, mu byo uvuga, kutagira ukwizera, kutagira urukundo. Ntihagire ugusuzugura, ariko uhagarare neza. Ikindi, ugira umwete, ugira ishaka, uvyamemwo ivyo Imana yaguhamagariye, uvyamemwo. Kuja imbere kwawe kuzoserukira bose, uzoba nk'igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire cyane. Ndakwifurije gutera imbere mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndakwifurije gutera imbere mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana kugira idushoboze. Dusenga Imana kugira idushoboze. Ibi bisabwa dushobozwe kubishira mu ngiro. Nukuri bizogaragarira bose niwemera ukitandukanya. Bizogaragarira bose kuko uzohinduka izina. Bizogaragarira bose kuko uzoronka ibintu bifadika bigaragara. Ariko hari icyo usabwa nawe, hari icyo usabwa. Ndakwinginze wewe wumva hari icyo zibira iterambere ryawe, nukuri uve hasi dusengana Imana. Aho uhagaze, aho wicaye, uve hasi dusenga Imana kugira utandukane na cakindi. Nimba ufise umugenzi wumva yahora gusubiza inyuma, ufata ingingo yo gutandukana nawe kugira ngo iterambere ryawe ntirigire ikirizibira. Nimba wahorana ubunebwe, wewe wahora ugendana ubunebwe, ndakwinginze uve hasi dusengana Imana kugira ubunebwe bwawe tubushire kwiherezo uyu munsi. Wewe wahorana umutima wuzuye mwe ibintu byinshi bitandukanye, ngira ngo ndagusabe kugira ngo uve hasi uvuge ngo ibintu byari mu mutima wanje byose ndavyikunkumbuye, ndabisohoye kugira ngo iri umutima utanduye. Kumbure wahora ugendera mu nzira zitanezera Uhoraho. Nta muntu agendera mu nzira zitanezera Uhoraho yovuga ngo agendera imbere y'Uhoraho. Ndakwinginga kugira ngo ufate ingingo yo kugendera imbere y'Uhoraho. Azogukingira. Erega ucunakingirwa ugendera imbere y'Uhoraho ufise umutima utanduye. Azokugirira neza, guteza imbere, agutezire imbere. Wumva yotera intambuka agashika hano, kaze. Erega iba ari intambuko yo kwizera, iba ari intambuko yo kwizera. Uri kuratera imbere uza burya Imana ibiriko irakora, ibiriko irakubona. Utera intambuko dusengana Imana. Uyu mwaka n'umwaka udasanzwe, nuzoba umuhombe ngo uhomberaho abandi bariko barakirira, ngo uhomberaho abandi bariko barungukira. Ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo iyo ntambuko yo kwizera uyitere. Dusenge mu ingeso sinzi uko zari zimeze. Ushobora kuba wari umaze iminsi ufise ingeso mbi. Ingeso zawe tugomba dusenga Imana zihinduke gose.
imvugo wewe wahora uvuga nabi, uvuga ibintu bitabereye, uvuga ibidakwiriye, urementanya, umena amabanga. Reka dusenge Imana, ntuzoshobora gutera imbere imvugo zawe ari mbi, imvugo zawe uvuga ibidakwiye, uvuga n'ibyo utari ukwiye kuvuga. Dusenge Imana dutunganye. Ukwizera kwawe guhagaze gute? Hariho abantu bitwa ngo barubaha Imana, barakijijwe, ariko ugasanga nta kwizera kuri muri bo, ugasanga nta kwizera. Ivyo bikubuza gutera imbere, bikubuza gukira ingwara, kuko ukwizera ufise niko Imana ikorerako. Urukundo rushobora kuba rwaratimbye. Paulo yaramuhanuye ngo no mu rukundo rwawe wiyubare, ntihagire ukugaya kubera udafise urukundo. Wewe urukundo sinzi uko bimeze. Reka dusenge Imana, dusenge Imana kugira ngo nukuri icozi biriterambere ryawe. Ndagomba kugishira ku iherezo, ndagomba tugishire ku iherezo, ndagomba tugishire ku iherezo mu izina rya Yesu. Wewe nyene ndiko ndavuga, wibuke cya kindi kikubuza gutera imbere, cyo kubuza gutera imbere, kimwe cya makina kuzibira ugira winjire mu vy'imwemu kumva urazibiwe. Ico nyene ucature. Uyu munsi tariki 10 nasenze uhoraho ndamubwira ngo uyu munsi tugomba gukuraho ibintu byose vyozibira iterambere ryacu, kuko mw'ishengero ry'Urutare dushaka tuze dutera imbere, n'abandi babibone, n'ayandi mashengero amenye ngo muri Roshe barateye imbere. Haleluya. Tugomba gutera imbere. Rero ico kuzibira cyose, icozibira cyose tugomba tugihambe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mindurambe musha, mindurambe musha, Mwami Yesu, mindurambe musha. Muri wewe narose amahoro nguwe neza, Mwami Yesu, mindurambe musha, mindura Mwami, mindurambe musha, mindurambe turiko turaririmba. Umubwire we wateye intambuko uti hindura za ngeso zanje, hindura imvugo zanje, hindura inyifato yanje. Mwami Yesu, mindurambe musha, hindura imvugo zanje, hindura ingendo zanje. Mwami Yesu, mindurambe musha. Muri wewe naronse amahoro nguwe neza, Mwami Yesu, mindurambe musha. Tugomba dusenga Imana, mubwire. Erega tukiriko turaririmba umubwire bya bindi bikugora. Data mu izina rya Yesu Kristo, mwene data ari hano yateye intambuko muri uyu mwaka wo gutera imbere, nta numwe akwiye gusigara inyuma. Umuntu wese n'umwaka wacu ko watugiriye ubuntu tukawinjiramo. Aya majambo nitwe wayahaye, ibi nitwe wavyatuyeko ko ari umwaka wacu wo gutera imbere. Singomba ko hari umupapa adatera imbere, singomba ko hari umumama adatera imbere, singomba ko hari umusore cyangwa inkumi, abana badatera imbere. Mu izina rya Yesu, reka n'abana bato batera imbere mu magara meza, batera imbere mu mashure yabo, reka abadandaza batera imbere, reka abigisha batera imbere, abaganga batera imbere, abubatsi batera imbere, abarimyi batera imbere, abakora akazi ka leta batera imbere. Umuntu wese aho wamuhamagariye, na cyane cyane muri zangabire washira muri twebwe dutera imbere. Ariko Mwami, ufise ikimuzibira ndasengeye aba bateye intambuko bafise ikibazibira mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ari imvugo mbi, nimba ari imvugo zitabereye, nimba ari imvugo zipfuye, ndazihanaguje mu izina rya Yesu. Abari bafise ingeso mbi, ubusambanyi, ishari, inzigo, urwango, ibyaha byari mu mitima yabo bigatuma imitima yandavura, mu izina rya Yesu babohore kugira ntibagire ikibabuza gutera imbere. Abafise abagenzi babi bashoboze gutandukana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, mu izina rya Yesu, aburukundo rwari rwaratimbye
bari bumva bankana mu izina rya Yesu. Iyo mwemu mbi turayisohoye ibateza kwanka abantu, baremwemwo urukundo rushasha. Abari batagira ukwizera baremwemwo ukwizera gushasha. Abari baboshwe n'ubunebwe, ubunebwe ndabuturije umuriro w'Imana, ubunebwe ndabusubije ikuzimu, nta bubasha budufiseko mu izina rya Yesu Kristo. Ibitubuza kwama mu vyo waduhamagariye mu izina rya Yesu byose ndabishize ku iherezo. Wa dayimoni uteza abantu kwanjanjwa ndaguturije umuriro w'Imana. Wa dayimoni yo kwanjanjwa, wa dayimoni yo gufata minanegwe ivy'Imana, ibikorwa bahamagariwe mu izina rya Yesu ndaguturije umuriro w'Imana. Ndasenga kugira ngo umuntu wese mwami ariko arihana, ariko arakubwira ico muzibira, uvyumva uri mwijuru, umubabarire. Bikugweho kuri no tariki ya 10, bikugweho. Uyu mwaka wacu nuwo gutera imbere, uyu mwaka wacu nuwo kuja imbere, bikabonekera abadukunda n'abatwanka. Kuraho ikintu cyose rero cyozibira, ukureho icyozibira mwene data mu izina rya Yesu. Abahora bataramukanya, abahora bankana mu izina rya Yesu ivyo bikugweho, ibihome byashizweho bibomagurike mu izina rya Yesu, kuko ivyo byobi byotuma mwene data adatera imbere mu izina rya Yesu. Abahora bamana imvugo yo gukritika, baguma bavuga ubujambo, bakritika ibi na biriya, iyo ni ibintu bizibira abantu bikababuza umugisha. Ivyo byose bikugweho mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abahora bagendera mu vyaha kuva uyu munsi ubaye inkomezi zo kubinesha, kuko abanyabyaha ntibashobora gutera imbere, abanyabyaha ntibashobora gutera imbere. ubohore umuntu wese mu izina rya Yesu ku rugezo rwiwe. Aba bana bato ubabohore, bateye intambuko kuko nabo bashaka gutera imbere, babohore mu izina rya Yesu. Nimba bahora batirisha mu ishure, nimba bahora babesha, hari abantu usanga biba, hari abantu usanga batukana, nabo nyene babohore kugira ngo bashobore gutera imbere mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Bohora abantu bawe, bohora ubwoko bwawe mu izina rya Yesu kugira ngo batere imbere mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kuri ko wumva gusenga k'umuntu wese, urakoze kuri ko wumva kwatura ivyo yatuye akubwira. Ndagushimiye ko vyumvise mu izina rya Yesu. Turagukomeye amashi. Inyuma yaha rero natuye gutera imbere, inyuma yaha reka ubateze imbere, inyuma yaha reka ubahe umugisha, inyuma yaha reka ubateze imbere bigaragarire na babandi bahora bababona babasuzugura. Inyuma yaha mu izina rya Yesu Kristo batera imbere, bigaragarira imiryango, bigaragarira abagenzi, bigaragarira inshuti, bigaragarira ababanyi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, turagukomeye amashi menshi, turagukomeye amashi menshi.